Mukije ndabahaye n'ikaze nije mutumire wanyu uno munsi ku mazina yanje nitwa Lies Ladus Kubwimana iry'ubuhizi ni Graphilies nkaba ndi umunyeshure muri Université Lumière muri faculté de droit nkaba ndi umu artiste agira ama graffiti. Ku batazi graffiti ni imwe mu ma art gusa yoyo icitandukaniye ko nuko novuga kuri jewe ni ama lettres usanga ari tracé de diverses manières kandi ugasanga kenshi na kenshi ari difficile à déchiffrer. Graffiti namye ndayikunda kuva kera, namye ndi passionné kuva kera, ariko aho novuga natanguye kubijamo cyane hari 2017 aho nabona nze ndabigira hama bakancomplimenta bakavuga urashoboye iki ndavuga ukereka nze ndabibandanya mugaho hose navuga ati naravyerekana cyane kubera yuko narabafreni kubera ishure 2019 zo naciye ntangura rero kuvuga ati reka rero ndabijemwo même si mu Burundi atari développé cyane ndavuga ati reka ndabijemwo ntangure kuza ndavyerekana comme ça. Inspiration yanje ntaho nigeze ndayikura ahubwo ni kwa kundi usanga umuntu ariko aragira de recherche nyene usanga nyene arabonye domaine nyene ashoboramwo hama ndaza ndabiraba hama ndamenyera uko nyene vu que yari isanzwe iri na talent hama usanga biza biraba développer uko nyene. Intambamyi nkunda guhura nazo dufate iyo nacafye ikintu hari igihe usanga biko biragora abantu ukavuga doneri ico kintu wacafye n'igiki kirafise sens iki usanga uba obligé kurinda kumusigurira kugira bibone usanga nyene hariyo n'abasanga bariko baratera utujambo kuri ivyo niko uracapa bizokugeza he vu que mu Burundi hariyo benshi batarayitahura bataratahura graffiti usanga benshi bavuga ngo ibi ni ivy'imvoyu ibi ni ibintu vy'ibigugu ni ukwikinisha uko nyene usanga yuko bayadekwaje umuntu mugabo ndizera ko bazogenda barabitahura bukebuke. Généralement ama graffiti bakoresha agama spray paint mugabo jewe kubera yuko agoye kuronka nkoresha agama peinture à l'huile canke ama feutre canke ama marqueur canke ama crayon nyene. Abavyeyi b'Abarundi ntibatahura art cyane cyane iyo babonye umwana wawe karayikora naje nuko nyene vyari bimeze babona umengo ndiko ndasamara babona umengo bizonsamaza ntibizonshikana ariko ahubwo nugira ko mpano bari abavyeyi baze barashikira abana babo kubera ko jewe vyaratumye ubwa mbere numva nyene noguma muri zone de confort nkavuga ati n'ubundi ntaho bizonshikana reka ndyame reka nige nibande ku mashure uko nyene ariko ndavuga umunsi umwe ndavuga ati oya reka nze ndabipublia ama ndabikomezamwo ndagira inguvu ndaza ndabigira même si usanga ama découragement ari menshi y'abavyeyi ariko nyene vyose biragenda neza kuko umwanya ugenda uragenda. Ico nosaba mwebwe muko baradukurikirana nuko mwogerageza gukunda ibintu vy'iwacu mugashigikira art y'iwacu mugatera n'intege aba artiste ego. Ikinobwira abantu nuko mubandanya munkurikira muntera intege ku bwinshi n'abashaka kunkurikirana Instagram yanje nitwa Graphilies kuri Facebook naho nyene n'abashaka ko twokorana email yanje iri ngaho munsi murakoze.